n'umukama ivyo dusoma mu njiri nyeranda yanditse Mariko. Umunsi umwe Yesu yinjiye mu isinagoga agasangwa naho hari umuntu yamugaye ukuboko. Baramurereka rero baraba ko amukiza ku munsi w'isabato ngo bamurege. Araheza abwira nyene kumugara ukuboko ati haguruka bose bakubone. Hanyuma arababwira ati ku munsi w'isabato birarekuwe gukora iciza canke gukora ikibi, ukiza umuntu canke kumureka ngo apfe. Nabo barinumira. Hanyuma arabahetura n'ijisho ry'ishavu ajorejwe nuko umutima wabo wari watimbiye mu kabi. Abwira wa muntu ati ramvura ukuboko. Uno arakuramvura, ukuboko kwiwe nako kurakira. Babafarizayo ngo basohoke baremesha inama bo n'ingendanyi za Herode baja ingingo y'ukwica Yesu. Dushemeze ijambo ry'Imana. Uje kugwana nanje witwaje inkota n'icumu. Jehonje kukugwanya kuko umukama Imana y'intwaramiheto z'Isirayeli wasomborokeje. Uyu munsi Imana irakunterera mu minwe ndakwice ngire ko ndaguca umutwe. Uyu munsi nyene umuvyimba wawe n'ivyimba y'Abafilistini iratandurwa n'ibisiga byo mu kirere n'inyamashwa zo mw'ishamba. Isi yose irarimenye ko hari Imana muri Isirayeli. Aya majambo n'amajambo y'umuntu afise Imana mu mutima wiwe. N'amajambo y'umuntu yumva ko Imana ari intsinzi mu ntambara zose. Iyi nkuru nziza, iki gisomwa ca mbere turiko turazirikana kitubwira intambara iri hagati y'inabi n'ineza. Muri Dawudi n'umuntu agwanira ineza kandi n'umuntu yishimiye n'intsinzi mu ntambara kubw'iyo Mana yemera. Muri Goliyati ni ikimenyetso c'inabi kandi nabi itigera ishika novuga ku ntego nziza kuko ari nabi. Abana b'Isirayeli iyi ntambara yahuje Dawudi na Goliyati, intambara bishimiye kandi bagumye banirahaza cane. Bayanditse ko ibintu vyinshi cane. Natwe uyu munsi turashabona muri Dawudi umwami Imana yatoye cy'ukuri agafasha igihugu caceranda gutsinda intambara nyinshi. Dawudi uyu munsi turashamuririmba naho ata muntu abura amagara make, mugabo ivyo yakoze vyinshi vyiza birahanagura inabi yamuranze igihe yatwara. None rero bavukanye mu kuzirikana kino gisomwa ca mbere tubone ko natwe duhamagariwe kugwanya ikibi, kugwanya inabi mu mitima yacu. Abakora inabi nta mahoro baronka mu mutima wabo, mugabo abakora neza barumva ko bahimbawe, barumva ko baremye. Iyo umuntu wese kuri iyi si afise ibigeragezo hanyuma akabigwanya, novuga afise Imana mu mutima, uwo muntu aratsinda. Nejo bundi ukagira ibigeragezo byaba byo ku mutima canke ku mubiri, ntuzurondere ubuhungiro ahandi, rondera ubuhungiro ku Mana, niho uzotsinda. Uravye intambara yahuje Goliyati na Dawudi. Goliyati yari umugabo akomeye cane bose batinya. Yari umugabo afise ibigwanisho bikwiye, afise inkota, afise icumu, afise inkinzo. N'umugabo bose batinya muremure kandi w'inguvu. Mugabo Dawudi n'agahungu gatoyi kamaze gusigwa nk'umwami, karagiye kuba ku kirimba kwa Sawuli. Hanyuma arimenyereza byo kugwana
washaka baramwambitse izi nkinzo n'ibyo umwami Sawuli yakoresha mugabo we amaze gukiriza kumva biramuremeye cyane, yagize ati nimundeke nzogwana intambara ashyigikiwe n'Imana, ntaco vyomfasha. None rero nkuko nabivuze, iyo umuntu agwana intambara ari kumwe n'Imana byose bimubera vyiza. Ntakeneye ibigwanisho nk'ivya Goliyati. Oyaye, ugwana intambara ufise Imana mu mutima wawe, ntukeneye kuvuga amajambo menshi, ibigwanisho vyinshi. Iyo Mana irakubera vyose, ikakubera intsinzi. Muri Dawudi dusome intsinzi Imana yabiduha mu bigeragezo bidushikira ku mutima no ku mubiri. Umuntu wese yagira ibimugerageza aregera Imana, ayumva ko yemera, nk'uko Dawudi yavuze ati uje kungwanya witwaje inkota n'icumu, jewe nje kurwanya nitwaje ubushobozi bw'Imana yanje. Wasomborokeje kumva uko kwemera kwa Dawudi, la pleine assurance, akumva ko mu Mana yiwe uko woza umeze kose aragutsinda. Natwe mu Mana yacu ibyoza biduhungabanya byose, bigeragezo byose turabitsinda. Dawudi aranye nabi kandi aragwanira neza. No mu nkuru nziza tubone Yesu nka Dawudi mushasha, yaje nawe nyene agwanye nabi. Muri kino kibazo yabashije bano bafarisayo, yababwiye birarekuwe gukora inabi ku munsi w'isabato, gukiza umuntu canke kumwica. Urumva ko Yesu agwanye nabi. Baramurereka bitwaje isabato kugira ngo bamwereke ko atacamaze, ko amabwirizwa y'Imana atayagendera, mugabo bakibwira ko ari kumwe n'ubuganza isabato. Birarekuwe, biremewe gukiza umuntu canke kumwica ku munsi w'isabato, gukora ineza canke inabi. Nta na kimwe bamwishuye, bamaramaye, kuko bo nyine basanzwe bazi ko mw'itegeko rya Musa biranditswe ko ku munsi w'isabato bari barekuriwe gusiba kuyihimbaza iyo bagiye gukora igikorwa gituma umuntu akira. Bari babizi, biranditse. None rero bo babona ko gukiza umuntu ku munsi w'isabato atari ukuboko, sico kimwe n'uko umwengo umuntu yarapfuye. Ariko Yesu agombye kwerekana ko mwibwizwa n'urukundo ineza yamigwana igihe cyose. Ico gituma rero yaciye abaheturanije ijisho gishavu, kuko baganzwa n'inabi, abahetuje ijisho gishavu. Ashiye ababwira kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo gukiza. Abwira wa muntu, urambura ukuboko kwawe, asharakira. Ngo baciye baje inama na bene Herodi y'ukwisha Yesu, kuko bazi ko badashobora kwica umuntu Herodi atashize ko igikumu. Ico gituma bagiye inama na bene Herodi. None rero uyu munsi kiriko umukama asangije ijambo ry'Imana, kumve ko duhamagariwe kurwanya inabi uko iri kose. Inabi uko iri kose yitwa inabi. Aho muzokuba muri hose muragwanira neza, muragirira neza abantu, Imana zibahera impera. Uyu munsi nkaha turi ngaha, umukama aratuzi no mu ntimatima y'umutima wacu. Uko turi ngaha ariko aratugenduza ijisho ryiwe yarabishije abandi, kugira ngo amaze kubabona iyo nabi iri mu mitima yabo, bumve ko hari inabi, abahamagarire kuyigaya. Imana ntiyihangana cyo kuntagira na wundi. Umuntu abika inzigo, umuntu agenzwa no kuwundi atotera imbere, Imana ntibiyihimbara na gatoya. Nimba hari umwe muri twebwe bari ngaha, iri jisho rya Yesu rikurabe, rigushikire,
mwumve ko Yesu atifuza ko wopfira muri ako kabi, yifuza ko wohinduka, maze guhinduka wakire Yesu nk'umwami n'umukiza udufasha gutsinda intambara zose turwana kuri iyi si. Rero twiheze kuri Antoni Mweranda yatanze ubuzima bwiwe uko ashoboye nk'ishikamwa barashika Imana kunyota, tumusaba tubere mu ngoro, adusabire natwe tw'amatura y'Imana bitwararika ineza igihe cyose, bakarwanya inabi iyo yoba ije iva hose. Ko Yesu adukunda kandi aduhanura akatwereka buri munsi buri saha, dusubire tumwemerere ko tumukunda natwe, hanyuma twemere guheba iyo nabi aho yo biri hose, naho yoturuka, naho twoyibona hose, turwanire neza nabi tugireke. Umukama aduhezagire twese, azoturonse ubuhigwe yaduteguriye mu ijuru twese. Amen.